Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye mudahwema gukurikira imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye kaze muri aya makuru yacu yo kuri iyi tariki ya 15 ndamukiza 2023. Na makuru tugiye kubagezaho araza kwibanda ko ariko avugwa cyane mu bisata bigiye bitandukanye. Turaza kwibanda ko havugwa cyane mu gisata c'umutekano n'agateka kazina muntu. Hari byinshi rero twabateguriye kuri Colonel Domitien Niyonkuru yo bashaka guca mu makanda mabi ya Colonel Alfred Innocent Museremu. Uwo Domitien Niyonkuru rero akaba ari umupolisi arongoye iperereza mu gihugu hagati wo benshi bita DDI kuva muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022. Muri ayo mabanga yasubiriye Colonel Alizi Sindayihebura nawe yaramaze igihe gito cyane asubiriye Colonel de Police Alfred Museremu. Ikurwa rya Museremu yari ryabonetse nk'intambwe ya mbere President Ndayishimiye kwikura General Alain Guillaume Bunyoni akuriwe co kimwe n'ibindi bihangange Sindayihebura yagenwe kuba umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muraza gukurikira inkuru ku buryo burambuye ya Colonel Domitien Niyonkuru. Muraza kumviriza kandi vy'ubusuma bwakomeye cyane nyuma yuko nyene cobahera umukuru w'igihugu yavuze ko hari abantu badashonje mu Burundi, ngiyo bahari abantu bapfuye n'inzara ngo baba bariko bariba ibigori mu mirima igiye itandukanye. Hari muri komine Busiga rero hafashwe abandi mu mirima bariko bariba imyumbati nyuma y'inkuru yagiye sasagirana cyane ku mbuga ngurukana bumenyi y'abandi bantu bagiye batandukanye. Byinshi nayo muraza kubikurikira muri aya amakuru. Muraza kumviriza ko kandi mbonera kure zibangamiye abanyagihugu nisikigera umutwe n'abahumure bahoze ku rugamba. N'ubutumwa rero ababa mu Kamenge buba bashize ahabona mukaza kubukurikira muri aya amakuru n'ibindi bitandukanye babateguriye mu kanya gato n'ingingo imwe ukwayo. Ngusabe kugira ufyonde kuri subscribe canke sabane mutari wafyonda kwibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza misi yose ngaha kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye kaze. Colonel Domitien Niyonkuru abenshi ikibazo bibaza ni se yo bashaka guca mu makanda mabi ya Colonel Alfred Innocent Museremu. Colonel Domitien Niyonkuru yasubiriye Rose Sindayihebura mu kurongora iperereza mu gihugu hagati. Dutangurire kuri ikese Domitien Niyonkuru yoba arinde. Colonel Domitien Niyonkuru avuka mu komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Bamwe bavuga kavuka ku gatumba kamwe na Reveriyano Ndikuruye arongoye CNDD FDD. Mbere bamufata nk'umuntu wiwe ku buryo hari bamwe mu bihangange cyane cyane abitwa ko ari bapfampe ba Evaristo Ndayishimiye bamwinuba. Ugiye kubona Domitien Niyonkuru baramubwira ngo uyubare mu vyo uvuga kuko vyose aca abiha Reveriyano Ndikuruye. Domitien Niyonkuru yahoze arwana mu kiroberi ca FDD muri 2015 mu gihe c'imyerekano yo kwiyamiriza kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Domitien Niyonkuru yari yarongoye igipolisi mu gisagara ca Bujumbura. Numwe mu bahonyoye uburenganzira biyamirije kiringo ca gatatu buriyo President Nkurunziza bimuhereye ikidari ku itariki ya 2 kwezi kw'indwi 2015. Mu nyuma yaragenwe kurongora igipolisi mu ntara zo hagati no mu buseruko bw'igihugu canke Region Centre et Est. Karere kari yarajejwe karabaye mu ivyaha byinshi bijaye no kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Ntituzi ko wenyene yabigizemwo uruhara. Gusa ikurwa rya Museremu murongozi bw'iperereza mu gihugu hagati ryarazanye n'agahengwe mu gihugu. Mezi ya mbere Domitien Niyonkuru yarakunzwe cyane n'abantu benshi. Ragabanije biturire byari byimonogoje kuri Museremu harimo kunyuruza no kubareza gufa abantu byaragabanutse. Inkorabaranka nkoroka na kazungu zaragabanijwe inguvu. Domitien Niyonkuru we nyene n'umuntu yisonera avuga make akunda inkino. Undi asanzwe ari ndongozi za FFB. Aratandukanye rwose na Museremu habayeho yiyemera gusa ariko ku gahengwe kamaze umwanya urume erumara. Kunyuruza abantu byasubiriye kuvugwa cyane mu Burundi. Ku itariki ya 5 kwezi kwa mbere uyu mwaka turi mu mukuru wa OBR mu ntara ya Gitega Adrien Ndayizeye yarahamagaye ku telefone n'utwara iperereza mu ntara ya Gitega. Yavuga ko hari ico ashaka ko bavugana. Ashitse aho bavuganye Adrien Ndayizeye yari hanyurujwe. Ku isonga ry'ifatwa ryahavugwa George Nshimirimana arongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Gitega
aho nyene na Adrien Ndayizeye ni umunywanyi wa CNDD-FDD. Kuva ico gihe ntawuzi iyo Adrien Ndayizeye yapfungiwe. Vyaravuzwe ko yoba yarajanwe gufungirwa mu iperereza Bujumbura, ariko ntawurigera amubona, abiwe ntibazi ko yoba akiriho. Itariki ya 16 kwezi kwa kabiri 2023, Froduard Ndayikengurukiye, umwe mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza ariko yari yarahevye politike, yaraguye mu mutego w'iperereza. Yarahamagawe na mwene wabo Manyusi Ndayizeye yabwira ko ashaka ko basangira agacupa mu Kamenge. Froduard yagiye ataco yinona, ntiyamenye ko aguye mu mutego. Manyusi Ndayizeye asanzwe akorana n'iperereza kanya yariko akorana na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoruka. Kuva ico gihe nta gakuru ka Froduard Ndayikengurukiye, ntawuzi iyo bagiye kumufungira canke ngo batamaze kumwica. Itariki ya 29 kwezi guheze 2023 turimwo Viateur Nzigo yahuza Rwanda muri Paripirite FNL, akaba ari n'umunywanyi wa CNL, yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza mu ntara ya Muyinga bakoranye n'abatwara imbonera kure muri iyo ntara. Viateur Nzigo bamukuye muhira iwe atagahuzu yambaye, baraheza bamujana mu modoka y'iperereza mu ntara ya Muyinga. Guhera ico gihe ntawuzi iyo bafungiye Viateur Nzigo canke ngo ko batamaze kumwica. Hirya y'ejo iperereza ryemeje ko ari ryo rifise Janvier Ngendakuriyo, n'umunywanyi wa CNDD-FDD, yahora mu nama nshingamateka kandi asanganywe amatata akomeye na Geras Daniel Ndabirabe, yari yafashwe nk'unyurujwe kwa kabiri ku mugoroba. Hirya y'ejo nyene iperereza ryarekuye Pacifique Mahoro, n'umukozi wa Brarudi, akaba ari ndongozi mu mashirahamwe y'abagendana ubumuga, yari yafashwe nk'uwunyurujwe ku wa mbere uheze. Ubwo ni bumwe mu burorero bw'abagoma bafatwa nk'abanyurujwe kuva muri 2023. Colonel Domitien Niyonkuru ariko haratakaza ishusho nziza yari yarataguranye. Birabaje ingene ishusho ya Colonel Domitien Niyonkuru hindutse mu kanya gato. Ivyo yariko arakora byasa n'ibiriko birahindura ishusho y'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye mu makungu. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ivyo kunyuruza abantu bakavuga urengero byari byagabanutse rwose. Benshi barongoye iperereza mu ntara Domitien Niyonkuru yari yarabahindukiraho bakorera, mbere yari yarashoboye no kugena abandi bashasha. Cizere cari kiriho ko yashoboye guhindura ibintu Museremu yari yaradabadanze, ariko ikibazo kiguma ari ca kindi. Umuntu yakorera Veriano ni kuri yakareka kuza arakuramwo abantu. Vyo kunda ko Veriano atamutuma imitwe y'abantu. Birababaje cyane, ni naco kibazo gifitwe n'abantu bagiye batandukanye. Yandi makuru hagezweho mu gihe President Ndayishimiye yemeza ko atabarundi bashonje, araye hatowe ikiziga c'umugabo hafi y'ikigo ca kaminuza y'u Burundi mu Kamenge. Mu gipolisi bakeka ko uyo muntu yishwe n'inzara, bavuga ko bakiye kubandanya amatohoza. President Ndayishimiye we azemera ko abarundi bashonje batanguye kwiba mu mirima y'ibigori. Umukenyezi wiwe nawe aterura amatoni y'imfashanyo y'umuceri w'ubugene abakene akawushira Guinea Equatoriale. Kwicwa n'inzara n'urupfu rubi cane. Musi wa mbere urahera ataco ushize ku munwa, musi wa kabiri ugahera gutyo, musi wa gatatu ukabura wo guhimbura, musi wa kane ugacikana. Ateye agahinda. Ivyo bikaba leta ikujejwe ibitsa amatoni n'amajana y'imfashanyo yagenewe abakene. Iyo leta kandi ikaba ivuga ko yaje kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura. Leta nyene ikayora za mfashanyo ikazigema abanyamahanga bo mu gihugu gitunze nka Guinea Equatoriale. Bagenzi, ivy'iyisi n'amayobera gusa bimeze gutyo. Hari byinshi biriko bivugwa cyane ku busuma buriko bukorwa n'abantu nko muri komine Busigara bafashwe mu mirima biba imyumbati. Benshi mu gihugu hakaba hariko haravugwa n'ubusuma mu mirima. Bafashwe ku wa gatatu heze bariko biba imyumbati mu mirima ari ku musozi wa Nyange, komine Busiga mu ntara ya Ngozi. Biziguye bavuga ko babikoreshwa n'inzara. Ico kibazo kiriko kiravugwa cyane mu zindi ntara nka Gitega, Bururi na Bujumbura rurare. Gutabarwa abanyagihugu bakaba basaba gutabarwa kubera imirima yabo ibangamiwe n'abasuma. President Ndayishimiye rero nkuko mubizi yavuze ko atamurundi n'umwe ashonje, ati yaba bashonje akabaye bariko biba ibigori mu mirima. Ni mu gihe mu Kamenge hari imbonera kure zibangamiye abanyagihugu, ariko nizikigera n'umutwe n'abahumure bahoze ku rugamba. N'ubutumwa ba muri zone Kamenge yitamiriza mabi yamaze imisi akorwa n'imbonera kure zigendanira umukuru wa CNDD-FDD yitwa Eric Yagihugu. Yaranditse agira ati
umunyagihugu mu Kamenge ashatse kubaramutsa ndi n'iteka ntangere ryo kubandikira mbitura ngo mudutabarize mu Kamenge muri quartier Songa na musi w'ijana abantu badasinzikarijwe ubuzima hageze mu ijoro barabikora nk'umwuga ku bw'itegeko ry'utwara umuganga muri iyo quartier afatikanije n'abasore bagendana wa gatandatu bakomise umuhumure yahoze ku rugamba yitwa Dieudonné Bizimana batazira Zadi bamusanze ku rugo iwe akaba maze kane mu bitaro ari Kiruruma ico gihe baramukubita yari yanze ko basiga kw'irembo umukenyezi bari bazanye bakabise bukeye bwaho kuri iryo barabara nyene ryendwi hakubiswe n'ukora muri salon de coiffure akaba yarara muri iyo sala asohotse kugura amata avuyeyo baca bamuhagarika bamukubita amakofi bashaka kumwambara amahera yari afise atabaje abanyagihugu barashwa baduka batangura guterana amabuye haciye haza imodoka ya fime bari aho babibonye barahunga bamujana mu gasho mu Kamenge uwo niho aryamye mw'iryo joro nyene harambuwe n'umuntu aranakubitwa wewe aca atungwa nayo yameze Mana itabara aba muri quartier Songa navuga kuko uvuze baca bagufunga utabarize bimenyekane abakora ivyo bintu barazwi kandi babandanya bidegemvya ikibazo aho kigoreye nuko umuntu w'umugambwe yitwa Eric aheza agakora n'abapolisi niwe yabwiriza abapolisi barara ku isoko ya Kamenge n'abahungu bakizura ijoro witwa Siriake na Dionise ari nabo bakubise Zadia izo nkoni bishimikije abajejwe umutekano muri kino gihe Dieudonné Bizimana gwariye kuri centre de santé mu Kinama muri Muyinga kurya gatatu nkuko muza murabibona ku ifoto ari babanje kumujana kuri zone ngo afungwe OPG haramwankira ati ahubwo mujana kwa muganga muri iri joro nyene undi munyagihugu rero wo mu Kamenge nawe barageze ivyo yandika vuga ati ibintu bibera muri quartier Songa yacu hageze mu ijoro birateye ubwoba witwa Eric asanzwe twara umugambwe muri iyo quartier arisha abantu bagiriza ko batitaba amanama y'umugambwe muhuye mu ijoro atanga itegeko kuri polisi n'abahungu bagendana kuguhagarika ugakubitwa ndetse ukibwa bagaca bakujana mu gasho kukwagiriza ko wagire wakinkoho abapolisi akarorero kuri uyu wa gatandatu aho hakubiswe yitwa Dieudonné azwi ku izina rya Zadi yaba kuri nimero kuri indwi nomero majana abiri bamusanze ku rugo iwe yasohotse yumva bariko barakubita umupfasoni afise umwana vyagaragara ko yasomye utuyoga babuze uko ataha gisohoka yinjira muri botike kugura itabi yahagirijwe ikofe n'utwara umugambwe aramugenera baca bamwakirira inkoni ziri mu bwoko bw'amatiyo zitwara amazi ya Regideso ubu akaba hari mu bitaro bukeye bwaho akubiswe n'uwundi akora muri salon de coiffure asohotse kugura amata aramburwa utwiwe arakubitwa anafungwa bakaba ari mu gasho abanyene mu Kamenge bamwagiriza ngo yamenye parabolize y'imodoka yari irenganye bariko baramukubita dusaba ko ubutungane bwokora uko akarenganyo karenze guhanwa abarongoye igisagara ca Bujumbura rero bakaba bakwiye ndongagurukira kino kibazo abenegihugu ariko bidogera cane banywanyi b'Umuhuza TV ndabakengurukiye cane kubw'uyu munsi mbagejeje aya makuru muza gucikwa n'ibindi bitandukanye twabateguriye ngusabe kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone utari wafyonda ko iboke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose Imana ibahezagire.